ane 10 ku 10 pe nabaje bayiza ati kuko ibino bihugu bito bito birimo abagabo bakomakomeye mu bijyanye no guhagarikira ati ari abari amahiganwa akomeye abantu batabona bivaye no kwitangaza amakuru ridaparve na kuba jyo vuga ayo mahiganwa yabo cyane ariko abagabo bundi baba barahagarikiye bigakomera kuko yandi usanga umuhagarikiza akoze akantu gato abafana ashobora kumukwega bakamwereranya Theo Renzo umuhagarikiza akomeye muri biriya bihugu avayo bahagarikira inkino za UEFA biba bisanzwe cyane. Ni mwijoro rya Kenya equipe ya Dortmund yarikira kigo kuri Stadio Santiago Bernabeu ni mu rukino rugira gatatu cyangwa se mu rukino rw'indwigira gatatu equipe ya Madrid mu bizi neza ko mu rukino rugira kabiri bari batsenzwe na equipe ya Lille batsendwa mu gihugu cy'u Faransa bari bamutse rero bakigwa ku mugoroba ku munsi w'ejo nako bakira equipe ya Dortmund ku kibuga cyabo Stadio Santiago Bernabeu 11 batanga komande zose ntubagaruka kuko ariko twarabavuze neza cyane ku munsi w'ejo urukino rwatanguye bigaragara ko igice cya mbere equipe ya Madrid yari sa nk'idari bari basa nk'abasivye mu rukino mu gice cya mbere equipe ya Dortmund izana kuba ibabonamo ibitsina bigera kuri bibiri igitsina cya Malen n'umugabo witwa Agitens ku mata 33 na kane 45 ya mbere za kuza kurangira ari ibitsina bigera kuri bibiri ku busa abantu batikarava ni naho bamwe batanguye no kwemeza ibyo badashoboye ariko ivyakurikiye n'amateka minota 90 yifunze ari bitsindo 5 kuri 2 aya mateka muri yasigura gute niho natanguye mbaze kibazo ngo ubuzima bwa equipe ya Madrid muri UEFA Champions League buratandukanye n'ubwo muri La Liga cyangwa n'ahandi hanose equipe ya Madrid kwisanga uko ibayeho muri Ligue des Champions ni kubayeho muri La Liga ni kubayeho muri Super Coupe ni kubayeho muri Copa del Rey ni kiginduka iyo iyi equipe yisanze mwihiganwa gitwa UEFA Champions League mu bisanzwe mu buzima ubwarwo bwose mentally ni kintu gikomeye cyane cyangwa se umwuka cyangwa ivyumviro ujana mu kintu kanaka dufise naye z'abantu bagiye batandukanye no munsi bashobora kugendana ubwo ngo bakubwira ati nagerageje kenshi gashoboka ngiye mu kintu nkumva ko muri je kintu girizwa gukunda byanka bikunda iyo ugiye mu kintu ufise iyo objectif yo kumva ko ikintu gemo kibwirizwa gukunda ubwirizwa ko ufise esprit itandukanye niyo wa muntu avuga ati bikankaje abandon hari umuntu ategerezwa kuja kwishura avuga ati je ngiye kwishuri kandi nzomenya vyanka bikunda ko avuga ati ninamenya nta bundi buzima munze ko nanga akaroro ka Richarlison uyu musore wa Tottenham Hotspur yo munya Brazil yavuye iwabo mu cyaro aja gukora test Rio de Janeiro hariyo condition ivuga ati ugiye ukabaroteni baraguha ibikenewe byose tike aller-retour sezera abavyeyi ugaruke mu ikambi hama baguteguruza umukinyi mwiza unaniwe tipar nta ugwitike afata risk yo kugenda fisitiki mutwari mushikana Rio de Janeiro yonyene retour itarimo kuburyo ananiwe atazomenya yava niyaja atazoronka n'umuntu aririra ati burya rero je navuye muhira bimeze ukunuko sinabaye selectionné mfasha ukuntu noshika muhira ariko aravuga ati ndagiye kandi nzomenya ndagiye kandi nzoba selectionné vyanka bikunda afata iyo risk aragenda kandi vyarangiye bikunze Carlos Enrique Casemiro mu gace yararimwo barabana benshi bari muri football avuga ati twapanze equipe bariko baragira selection ninde mugiye yashobora gukina ku nimero 6 niwe tubuze Casemiro yarasanzwe ari mukinya kina bujya ku nimero 9 avuga ati ikidashoboka ni kigukina umupira nibishoboka vyose ni bimwe ndi nimero 6 je ndashobora kuzikina bamutereka mu kibuga hakina match abaroteni wa musi mentally ujana mu kintu ibi ari yahe Madrid no musi ni equipe imwe muri equipe navuga ngo zizi ku isoko gigura nigurisha itobura umukinyi ngo nuko azimbye bamukeneye icambere objectif ijimbere no kuvuga ngo umukinyi vy'ukuri arafitingana n'ivyo dukeneye ego ivyo tumwifuza ko tuzoyimuronkako ego tereka amahera komeza iyo equipe ikorera mu iyo philosophy
biba bigoye ko itaba equipe iri competitive cyangwa itaba equipe igomba kuviza ibikomeye gusumba ibindi. Biragoye ko equipe yotegura Copa del Rey na La Liga ku rwego rumwe nubwo bategura ko UEFA Champions League, kuko Champions League ni ituma abakinnyi ba Madrid bitwa ibihangange, ni ituma Madrid yitwa equipe nkuru. Ni naco gituma byanga bikunda umwuka Madrid igomba kujana muri UEFA Champions League utandukanye n'uwo bajana mwigano rindi ryaryo ryose. Kandi ugaca wongera ko kantu twari tumaze igihe tuvuga tuti iyo umuntu yamaze kwigarura igano akitwa ko ari warifisemo amateka akomeye gusumba abandi, agomba kubaza ukuntu rikinwa, ukuntu rironderwa gusumba abandi, ni naco abwirizwa kubarusha. Igihe cyose azo bataraboneka ushobora kuja hejuru y'ivyo nyene yiganwa akora, biragoye ko mutwara igikombe. Example kwa Manchester City mu gihugu cy'Ubwongereza, twavuze ko javuga ati no munsi Manchester City kuva Pep Guardiola yinjira bigaragara ko ariyo equipe no munsi izi uko Premier League twagwa gusumba izindi zose. Ni iki kintu naco gituma Manchester City peu importe difficulté yo cyamo muri Premier League bigomba kurangira gusitwa igikombe byanga bikuru. Ni iki kintu Real Madrid ishusho ndayibona muri Champions League itegerezwa kuba itandukanye niyo muri La Liga, itegerezwa kuba itandukanye niyo mu gikombe cy'umwami, itegerezwa kuba itandukanye niyo muri Super Coupe ya Espagne, kubera ko Champions League nivyo se abakinyi bajaje baba bazanye. Mugabo no munsi urashobora kwigana n'umunyeshuri, mwigana n'umunyeshuri akaba wa mbere ukiha pene yo kumukonkiransa. Nimba muzo kwigana kuva mu wa mbere kugera muheza amashuri yamabu wa mbere, wowe kuva mu mwaka wa mbere ufise wihaye pene yo bati jewe umunsi umwe canke iminsi ibiri, ntihazobora iminsi ibiri camwo nanje mbu wa mbere azi inyuma yanje. Hakamukana mu bwo buzima haragera ahantu mumenyera ugasanga nawe usigaye ufise esprit yo kwifuza kurengera we. Nibwo buzima rero Real Madrid bayemo muri La Liga. Ikinyi imyaka n'imyaka za Rayo Vallecano babanye igihe kinini, za Betis babanye igihe kinini, za Valence babanye igihe kinini, za Barcelona. Iyo Barcelona usibye ko na equipe nkuru nayivuga ati Real Madrid nubwo yo bihari na utwara igikombe kandi nayitsinze, dufata akarero nko kwiziza Rayo Vallecano nivyo zitsinda Real Madrid gake gashoboka. Mugabo gutsinda Real Madrid biba bisobanutse kubera ngo barazi twarahuye mu mwaka weze, twarahuye mu mwaka warangiye, twarahuye tuzosubira tunahura. Utegezwa kwitanga hazi hejuru uwo munsi peut-être novuga ngo kakagugwa kuko Rayo Vallecano gutsinda Real Madrid ni chance ziba zitwengeye ukayitsinda kubera ngo umaze kuyimenyera. Mugabo Real Madrid iza muri Champions League yamize ifise target yo gutsinda buri rukino, yamize ifise target yo gutwara igikombe, kubera ko equipe bahurira muri Champions League si kuba ngo nimbi, mugabo zozo zizi ngo no gukina kwa kundi ko gukina orkizo muri Espagne zirayikanira. Iyo Real Madrid rero muri Champions League bitandukanye niyo muri La Liga, muri mentalma atari kuba ngo nabakinyi babahinde ya mental navuga raba kuri live yacu ya YouTube. Urabona tifo yari nyuma y'igori ry'umugazi kwizira rya Tiboko twamuce chambe ya baba joy tunasaba nimbabazi abantu batwiyanganire pe. Ikirere ntabwo kimeze neza, ikirere ntabwo kimeze neza, ariko connection ko umugabo witwa Juma gamagerageza kubitunganya, ariko ikirere kimeze nabi kuri no mu biraza gute babikunde. Twamaze kuba tugaruka. Urabona kuri tifo ujyo handitse Nuestra Corona, Nuestra Copa, inzira yacu igikombe cacu. Monami ibintu by'abazungu babireka bingena abafana bicaye n'igikombe iyo byaratse ibi nanandi zoibona bakorokanye nyinshi bavuga ati nous sommes les rois d'Europe, bazi ngo twaratsinzwe match yari, ariko mugomba kudushigikira. Hatari akashwa gutangura kwiyumvira ati kuko Madrid yemeye gutegura urukino kuri uru rwego kandi ari urukino gwitwa ko atari rwa quart de finale, atari huitième de finale, atari demi finale, atari n'ibindi. Uburemere bw'urukino kote Madrid parce que Madrid gutsindwa ku munsi waje bariko biyimbika inogo vyari ko birangiye. Ni biri normal ko Madrid muri phase league yo iviza amanota 3 ku 9 yimirije ukina na Liverpool, yimirije ukina na AC Milan, yimirije ukina za Atalanta Bergame, wumve ngo warasinzwe na Real, warasinzwe na Dortmund, wumve ko bizokora ko kura amanota kwa Liverpool Anfield Road. Raison pour laquelle équipe igomba kuba serie nkuko twabonye muri no format nshasha, ugomba kuba serie byose biri serie.
Madrid nimba ari equipe no ngo no munsi ifise kino gikombe igomba kugidefanda muri forma nshasha. Tubona Madrid nubwo yabigwaje bagiye batandukanye ariko yitanga guhera ku rukino rwa mbere kugeza kwa nyuma nkuko bahora babikora mu nkino zo gukurakuranamo, kuko no munsi guhera muri phase league bisa naho equipe zitanga gukurakuranamo deja ko equipe muri Samara iraza kubigiye bigusaba integuro kandi deja no munsi baramaze kubona ngo nuzu yazo raja kwa rire ikunywe na uda profits nkino zo muhira nizine muhira nizine hanze. Ugomba kwasira uri equipe muri bwa mbere kubanza kuronka amanota 12 nkino zino zokinira muhira ukaja kurondera yo hanze mu nyuma, parce que ugeza mu no mwanya birumvikana ko mu nkino 3 zibiri muhira rumwe hanze gwanze ni gwabayiri none bataronsa muhira bazoronka yayo. Equipe none yakurusha integuro na uzoja muhira atare turi ari gutwara 3 kandi bitwa bize. Ico gituma no munsi ubona ko equipe zo zibwirizwa kwitegura kandi twarabonye ko nta equipe nimwe ifize integuro muri UEFA Champions League uje no guhuremera urukino kanaka bari muhira nka equipe ya Madrid mwiriganwa. Ico no siguru no munsi novuga ni Madrid barusha abandi ibijanye n'uburyo bafitaniye isano cyane muri kahise karino igana biragoye kuvuga UEFA Champions League tutavuze Madrid. Iyi ni equipe izi ukuntu kino gikombe gitwagwa gusumba izindi equipe zose. Abatari bakashwa kuza bakavuga ati mbega equipe yatwaye ibikombe bini bini bigiye cyane ariko akaro karari. Nibaze ko no munsi ni bake turi kumwe no munsi dushobora kwicara tukavuga match, dushobora kwicara tukavuga umupira w'amaguru, dushobora kwicara tukayaga ivyo umupira w'amaguru ni buri bita myaka 10 yeze turi umupira w'amaguru. Nimba kuva 2014 equipe ishobora kuba ifise igikombe gatandatu. Iyi equipe ariyo yakoze amaremontada menshi ashoboka. Iyi equipe ariyo dutangaje kenshi, equipe ariyo duhaye abakinyi batweretse ko bari ku rwego rwo kuza bagakonkurrensa Messi na Cristiano Ronaldo muje no gutwara Ballon d'Or cyangwa se trophée individuelle. Iyi equipe irageranya nande muri UEFA Champions League kuko gushika muri kano kanya n'ubundi Vinicius Junior natwara Ballon d'Or araja hejuru, equipe ya Madrid iraja hejuru mu bakinya maze gutwara Ballon d'Or ibaze kuva Hermes na Ronaldo yitwa keze. Real Madrid baradwaye Benzema, baradwaye Modric, baraza ko badwaye kandi Vinicius Junior. Ariko kandi na equipe twabonye ni biri normale kutakaza Cristiano Ronaldo nyuma y'imyaka 3 mu kandidari seri utwara igikombe, nyuma ya Karim Mustafa Benzema mutakaze nyuma y'umwaka umwe mu kandidari seri wongera utwara igikombe. Iyi ni equipe itwara, iyi equipe ya Real Madrid ADN yayo mwigarwa gusumba gutwara abakinyi. Iyi equipe ya Real Madrid ari kimwe ariko ndakubwira uburyo baza muri Champions League ni nabwo buryo bakinira Liga wanashaka hose baba bafise target yo gutsinda. Mugabo muri La Liga ko adversaire yamari wa wunda garuka haragera igihe ukamumenyera, ariko muri Champions League haraho kinana za Shakhtar Donetsk mu mapure, haraho kinana za Mönchengladbach kandi please utsindira ukino no munsi, please confidence yiyongera, please utsinda rire, please Man City muzohura nayo kayitsinda kubera ngo uba wifitiye confidence ivuga ngo muri Champions League ndiko ndatsinda. Mugabo muri La Liga urashobora gutsinda Barcelona, Rayo Vallecano kagutsinda, ushobora gutsinda Barcelona, Las Palmas kagutsinda kubera ngo ni wa mukandida ni wa mukonkira yamagaruka. Ariko muri Champions League Real Madrid yamigenda nivyo bahuye no mwaka zose guhura mwaka wese haraho bishika. Mugabo babandi mwahura no mwaka muze guhura mwaka wese kenshi muhurira kure. Rero no munsi Real Madrid je muri Champions League ifise ambition yo kuba ati dufise ibikombe 15 dushaka kubandanya twandika amateka, ariko n'ubundi target no gutanga umukinyari no ngwa umukandida ari serie ku bihembo bigiye bitandukanye cyo kubushimwa bigiye bitandukanye individual. Uno munsi uri kuraraba jewe niyo Vinicius Junior atatwara igikombe abatatwara Ballon d'Or si bizongora gutahuza ubwenge bw'iwanje. Ingene Vinicius nivyo bikorwa ariko rakora umunsi biza kudetermina ko aribazo twari Ballon d'Or ihari. Mugabo Vinicius Junior twabigarutse ko kenshi adatwaye iyi Ballon d'Or yo kuwa mbere, subira kwiyumvira eske umupira w'amaguru butungane buzoboneka kwa kanga byongora gutahuza ubwenge kubera ari muri equipe ya Real Madrid izo muri Champions League ikavuga ati Vini uri mwiza, mugabo ubwiza bw'iwawe natwe nka equipe reka tubugiremo uruhara ikomeze kuba equipe nziza igupushing nawe kugenda hari navuga ngo ivyo bikora. Arabagiye batandukanye bashaka kubaza ati mbego no musiko muvuga Madrid muri ubwo buryo iza kuba yatsinzwe mwavuga iki? Madrid sindwa kenshi kandi tukavuga, ariko muri UEFA Champions League itangaje
ni sezererwa rya Madrid cyangwa kudatsinda kwa Madrid gusumba gutsinda. Madrid imaze kuba equipe no munsi ubona ko inkuru iremeye ni yuko Madrid yatsinzwe muri Champions League gusumba uko yatsinze. Ntuzi kumenga ibi bintu byaraye bibaye kuri Borussia Dortmund kwigira ko remontada mu rukino. Menga nivyo vugisha abantu nkuko match yari rero baravugishije abantu. Madrid yatsinzwe ritweretse Zegrova, ritweretse Thiago Santos, ritweretse umwana muto uyu munyamaroc, ritweretse bigiye bitandukanye. Mugabo no munsi Madrid yatsinze, Madrid tweretse Vinicius Junior n'abakandida bari serie y'igikombe, c'est tout. Raison pour laquelle aba ico bazokwama barusha abandi cyangwa ico barusha abandi zokwama ndayivuga. Igihe cyose ataraboneka umugwi uri capable yo gutegura inkino za UEFA Champions League na cyane cyane zimwe zikonta ku rwego rurende rwo Real Madrid babikorako, biragoye ko tuzobona equipe iza yigarura UEFA Champions League. Parce que nabivuze Real Madrid ugira gutsindwa runo rukino n'ivyari kuba ari ibintu bisanzwe, ariko byari kuvugisha abantu. Dufata ko no munsi ya equipe ya Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain ni yakinye rukino rwa gatatu na PSV Eindhoven kuri Parc des Princes, ikabura intsinzi. Bazi ko bafise amanota 3 mu nkino zibiri, bazi ko bacumbagira. Mugabo no munsi wo kwereka ambiance ya Parc des Princes ni yari Stade Santiago Bernabeu cyangwa uburyo nka Madrid yari yiteguye, uburyo abafana n'ibindi byo bitandukanye, uburyo match yagendire voliwa les difficultés bisanzwe mu akaziro monta. Uraza gusanga ataho bihuriye n'ibyabaye kwa Paris Saint-Germain. Mes amis, Paris Saint-Germain ni equipe yatsinzwe igitsindo, ivyo kwa Paris Saint-Germain match yabona ko menga biri normal. Mugiye kwa Madrid yaguye ati ni iganwa ryacu, on abandonne jamais twatsinzwe mugabo turi Santiago Bernabeu tugomba kwerekana ko twiteguye. Ivyo kwa Paris Saint-Germain tugihumeka umwuka w'abazima muri rino tangazamakuru tukiririmwo, biragoye ko tuzona Paris Saint-Germain twara igikombe cha Champions League kubera birashoboka no erega no nurabizi nango bagize kipe za Chelsea zaragiye ziratsitara Hazard zisana kuri erega nko Chelsea iratsitara ifise ba Didier Drogba no ifise Ousmane Dembele ushigora igihuguruye kuse equipe no nifise babarkwani bameze neza, equipe nifise bakimi nimbugifise erega none ufashe dufata no musi Chelsea nimbugifise Ousmane Dembele ananigwa gori gardien yavuyemo wo kwazi Chelsea ya 2021 kwa gutwara igikombe yari ifise ndi yarifise Ngolo Kante yarifise Ngolo Kante none musi equipe ya Paris Saint-Germain mediane yabo urafata karure equipe ifise umugeni yari experimenté nka Fabian Ruiz wogeranya Vitinha na Mount equipe ifise none Vitinha na Mount wakiriya giho bageranya none Mount kiriya giyakoze iki Vitinha no musi n'umugeni mwiza dufise muri Champions League yo mwaka weze mugabo no musi n'umukandida ari serie muri equipe presque nka zose yajamo yokina ivyo ari gutuma ivyo abakinyi ba Chelsea bafashe forme en fonction y'igihe uko cagiye kiregera imbere bahindura no ivyo ari gutuma Pulisic adatangura mu kibuga n'ivyo bituma Barcola biragoye ari amamatch Nadrid jewe Paris Saint-Germain sinera kwa Simba n'ibizobejo ushakuza n'umusaruro statistiquement. Chelsea ni equipe nemeza ko ugezo igihe cyose bateguye gutwara Champions League vyaranse bayitwaye batabiteguye batavyizeye kuko urabisezo batwaye mu Champions League nizo sezo mbi baba bagize mugabo ramaze kubona ko araho ikipe igenda igwirira ni gacerukana umumenyereza bagacaza umumenyereza bimfata kibanzo undi mwanya bagaca bakoruka yatushe agaca yordona equipe isanze agaca yiya Champions uramaze kubona Hazard ko kayevoriwe kato Champions League Arsenal uramaze kubona ko ya Premier League Hazard uramaze kubona yuko uwo Mount ko yagiye kwa Manchester United uno munsi ko twamubutse ari kintu ubufise amakuru y'ingene kirondego sivyo nk'uruje tukaza narakoze itangazamakuru ndarikora nje ndariheba sivyo ngasubira kugaruka mu itangazamakuru nkacanzana n'uje kugira stage ubaza ko tuza kuri Nivimbo oya ni mungana itungana Chelsea yategereza kuba ifisi iyo nivo kubera irazi ngo Champions League twarayitwaye twahuye na zino ngora je metroza no kwa twigaruka ko ariko tugube kuri no ngingo imbere ko tuza kuri abantu nari kwa ukana abantu bari kuri YouTube barabona iyi foto iriko iri foto y'uburyo abafana ba Madrid bari biteguye kwakira urukino muri make har counter neza Madrid itegura urukino irutegurira kuri tapi vert gusa ahubwo hari zindi details zikonta kandi mu bafana bikorera ko on veut gutegura urukino rwa Ligue des Champions abafana bagomba kuzana icambere kibigaragaza ni abari kuri YouTube n'abatari yo bajeyo biraya none ikisi gikombe gicafye muri stade n'abakinyi n'abafana bicaye uku iyi ni detail imikoreka ngo equipe irategura urukino gushika no kumufana abazingo ngomba gutegura urukino rwa UEFA Champions League sizi ko bamenye ko baramaze gutsindwa biri kubusa twara twicara Hazard wabona ko
Vinicius Junior arafise self confidence gushika havyura abafana bamaze gutsindwa ibitsindo birakababwira ngo ni mu duzutenere batsinzwe ibitsindo bibiri. C'est pas n'importe stade cyangwa se abafana babo bose uno munsi umukinyi yovyura bamaze kugaruka ibitsindo bibiri minota 40 cyambi. Mike niki kintu ngo bavyuke niki kintu ariko ndakubarira wowe nimba utarabona ahantu batunze inka ntuzuje kuvuga ngo inkimezo ko canke ngo nkitanga ibi ubizi kwiki mugabo wowe Vinicius uramaze kubona waraje muri Real Madrid ifise ibikombe 10 hajya ifise 13 Vinicius twatwaye bibiri barasumye bitatu bari bafise 13 muri ibikombe bitateze bikurikirana nukuvuga ngo bafise ibikombe 13 Vinicius ngure yarazifise ku matwi ntaco yarabiziko mugabo no munsi hari ivyo batwaye abifise mu ruhara nico kintu kimutera kuvuga ngo kwa Real Madrid iminota 90 itarahera ntidutsindwa mwebwe nimbe twatsinzwe bibiri ku busa warabona baro yararenga agahagurutsa abafana gwe ati stand up. Yeah, of course. Nico gituma ndakubwira ngo izi equipe zirategwa ya manyama nuko ico zirondera zifise ico zizi kwico kintu gusumba iyo nukuri Paris Saint-Germain turaza kuba tuyicako mugabo kugera ino saha bambabarira abantu Ousmane Dembele bamugize icatari nta mukinyi n'umakini umupira w'amaguru ari seriye yorategetse ngo Ousmane Dembele yarase Ousmane Dembele niwe yimye amanota 3 Paris Saint-Germain urarabana ni poto Joma nimba bikunda aturondera amatifon yose baba baragiye barakoresha abafana wa Madrid nko mu mwino myaka iri 5 yeze ibi bintu biratabika Nuestra Corona Nuestra Copa niyo bakoresheje ku munsi weje ibintu biratabika ngo urugori rwacu notre couronne ibintu notre coupe ibi bintu biratabika affecta ibintu bikafecta n'abafana uziko iki gicapo abantu babona kuri YouTube channel yacu cyari ni nyuma y'goal equipe ya Dortmund yatsinzwe mu bitaro mu gice cya mbere hari Thibaut Courtois atsindwaho bibiri no kuvuga ngo icya kabiri kino gicapo mona kuri YouTube cyane nyuma y'unga bitogera goli Kobere yahaririye bitanu by'umwotsi iri ni ryo gol ginjiye mu gitsino cha Rodrigo Goes ku match ya Chelsea ahawe pass n'umugazi ku izina Yaruka Modric excellent dipi mbese naho kwa City baraba neza iyi ni naho kwa City gitsino oya iri ginjiyemo gitsino cha penalty cha gatatu kuri Manchester City Karim Benzema Karim Benzema ntajutonde bukasitose equipe giritsindi no kuvuga ngo ibi bintu biragerana bya affecta n'abafana kwera abarundi no bakunda kuvuga ngo ushigikira umugabo adakomeye mugakubitirwa hamwe uwo nimbuzi ngo Real Madrid warayifanye kuvura mutoyi kugera no munsi yatsinze kenshi gashoboka kubona yatsinze ibintu bitokunda ndibuka en 2017 match ya Juventus Lotire umugabo yitwa Mario Mandzukic akwa kugarika Carvajal abatsinda ibitsindo yamutsinde ku bitsindo bibiri Carvajal aribura mugabo hahandi ku kanyuma nyene Real Madrid yatasha penalty yakorera ikoze umugabo yitwa Vasquez penalty habageze ahantu ubwo atabakinyi naho moja mu igori mwese Cristiano arayitsinda birangire ukabona ngo abafana ba Real Madrid baravuga kuba ako kantu rega kamaze no kuza no muhonga hari ukuntu buriya n'umufana wa equipe ya Madrid wicaye mu Burundi no kuri kwa cyangwa ahandi abafana mu Burundi ba Real Madrid benshi n'abanyabwoba benshi iyi minota peut-être 80 na sinzi kumaze kumva ko abafana uzava kubwira ngo imota yacu nirashika aramaze kumenya ko hariyo mentalite nziza iri muri equipe yo kumva ngo on peut pas lâcher ubundi mu gihe umuhagarikizi ataravuza ifirimbi ihagarika imota kawaida strategy yo kugendera ko mu mupira w'amaguru niyi canke mu kintu icyo cyose interdire d'abandonner mu gihe batarashira kwa kaburunga ati ibintu birahagarariye hanyene kizira gucika intege mu buzima niyo defo ya mbere ibaho aza mbere ko tuza kuri Vinicius Junior turabe ko ashobora kuba iyo bagiye kuba umwami nawe tukibaza gito kibazo ariko tuganira gato ku ngingo jenge n'abamenyereza muri de champion muri no majoro ubwo rimwe na rimwe equipe nzi koko n'abamenyereza igice tuba twabonye equipe ya Madrid nziza yoba yari ifise umumenyereza mwiza koko cyangwa equipe yamaze kubigira mentalite ro munsi abakinyi muri de champion kwa Madrid bo Nico ariko ugerageje kuraba style igituma inonge ngoma two twiganira ko ugerageje kuraba uburyo umugabo yitwa Nuri yaramenyereza Dortmund yitwa muri kirabo ku mugora ku munsi wejo ukaraba n'uburyo umugabo yitwa Carlo Ancelotti umumenyereza equipe ya Madrid yitwa muri kirabo ku munsi wejo vyanteye kwiyumva ikibazo kivuga ngo izi nkino za UEFA Champions League izoba zikeneye abagabo gusumba bamenyereza bigaragara ko nabo ubwabo bakicirondeza ataho barashika
ya dufashe ikintu ca Nuri ku munsi wese twarabivuze two turagiranya performance ya Borussia Dortmund ndetse no mugwi wa Real Madrid turaba mbega nyuma yo guhura kuri finale ya UEFA Champions League mwaka weze ni iki equipe zo bazaratakaje mu kintu gikomeye cyane Borussia Dortmund bwa mbere yatakaje harimo Edin Terzic umumenyereza hagacamo n'abakinyi bari experience nka Mats Hummels yanagaragaye muri 11 baranzigara mu mwaka weze hagacamo mu bakinyi binizanyo Borussia Dortmund yari ifise bayivaje cyane azwi ku izina rya Jadon Sancho ndetse no mugabazi w'iza Jaran Martin ugaca wongera ko nakazi kakogwa cyane na Emre Can yari muri form itego ugaca wongera ko none mugazi ku izina rya Karim Adeyemi erigana Hamas ko yarahetse equipe muri kino gihe na Mats Hummels ni Mats Hummels niwe nahereye ko uko niwe mukinyi mwiza wa equipe yari ifise nubwo yari mu defense nimba umumenyereza utakimufise kuko tuvyemeranye twavuze ku munsi w'ejo ko Nuri Sahin n'umunyeshuri nta myaka ibiri ahejeje ibije no gukina umupira w'amaguru 2011 yari muri equipe ya Real Madrid acayo za Dortmund acaye iwabo muri Turkiya n'ahandi yagiye atandukanye mugura munsi nta myaka ibiri iheze ahagaritse ibije no gukina umupira w'amaguru kwa Dortmund harimo nuko kuna ari umwana wo muhira ari equipe yamuhaye izina Six atagire kwa Madrid yayigiriye muri navuga ngo equipe ya Borussia Dortmund kuko Dortmund iramuzi cyane gusumba Madrid ni nkuko no munsi Bayern bazi cyane Robben gusumba uko Madrid imuzi kandi yaraciye kwa Madrid yahawe akazi kubera yuko ni affection umwana wo muhira ambiance yo kuri Signal Iduna Park n'ibindi byose arabimetriza reka habwa akazi nyuma y'igenda rya Terzic mu buryo butunguranye parce que Terzic murabizi niwe yasezeye equipe nigeze musezerera ntiyatanze imiyo niwe yumvise ko akwiye guhagarika ibyo no kumenyereza equipe ya Borussia Dortmund kumbura karonderera handi yari kudir cyane twanatangwe kubona mu vyemezo umenyereza yatangwe gufata yanga kwimenyereza kuri Stadio Santiago Bernabeu ariko kandi mu bijanye na experience tukabona ngo nimba equipe isanzwe kina Signal Iduna Park ni vyari ambiance iyo ambiance mbe ibiganisha kuki profile equipe ni ambiance birafisi kino bishobora guha equipe ya Borussia Dortmund mbere ya buri equipe yose yitwa kikomeye ugacuraba nabo mbega bo igihe bisanze ku kibuga cha equipe nayo ishobora gutanga ambiance niburi buri nkiyo nabo bafise bari ku kibuga cyayo mugabe iyo equipe kayibarusha profile eske barafise ingufu zo kuresista hari naco kintu caje kuba kiboneka nyuma yo guheza igice ca mbere vyagaragara ko equipe ya Borussia Dortmund igomba kugaruka igice ca kabiri iri mu kaga mvuza kaga na kaga atari kabi mugabo bari nuko niyo equipe yabwirizwa kugaruka mu gice ca kabiri iri presse n'ubugibwirizwa kuzigama ibitsindo kubera ko gukura intsinzi Santiago Bernabeu kuri Borussia Dortmund bari kuba kuyaga igo kuko Madrid no munsi mazi imyaka igera kuri 2 itazi gutsindwa Santiago Bernabeu muri UEFA Champions League kipe yo kwatsinda Santiago Bernabeu ni equipe ya Chelsea muri 2020 Borussia Dortmund yategezwa kwa nico kintu ikindi yategerezwa kumva ngo birashoboka ko dukura intsinzi Santiago biremera umumenyereza agaruka igice ca kabiri ari kuri pressure nanirwa kujera match mu gihe Madrid nayo yagarutse muri ya sura yo tuyizi mwavuga ati igihe dutsinzwe ibihe nkibi twarayibayemo no faut pas abandonner reka tugende tugerageze turaza kuba twemera ko twarushijwe urukino rurangiye Dortmund bacha ba presse umumenyereza acatangura gufata decision nebeza ko zaze equipe mukaba nkuko randira karabivuga Modric match yari yamunaniye Mbappe match yari yamunaniye Vasquez match Madrid bari bananiwe match muri rusange wabona ko no mu gice ca mbere aka gasore Rayson karagafata inaviri hageze igihe kamukwita dribble kabiri gatatu Vini atumutwe araburi cyakora cya kuvyura abafana hagurutsa abafana ati turakeneye ko mudufasha mukadutera intege birashoboka gice ca kabiri bagarutse umenyereza kuri kosa asora Benoit Gittens yarabatsinze igice ca kabiri equipe kimugombora igisindo ca mbere equipe ya Borussia Dortmund direct yari igiye mu kaga ko kujera pression deja Madrid imaze kwinjira mu rukino wowe wavuye muri match plus uko kuntu equipe iri presse kurondera ibisindo na bande touche ufise Borussia Dortmund yakoze remplacement bayigomboye hakiri kare idakenewe azi kandi katana bande touche afise bayigomboye igitsindo ku munota 60 cyambere itumutwe kwa 62 Vinicius abashira mu ca gatatu ibaze iminota 2 yonyene yari hagi iminota 2 yari hagi kugira abegalization kuba gomora ibitsindo buri equipe nka Dortmund ukimara kubona mu minota 2 Real Madrid yegarije peu importe equipe yose wabukunda nimba ukunda Barcelona nimba ukunda Bayern nimba ukunda ande umukunzi wese umupira w'amaguru muri rusange yabona ngo ibi bintu birakunda Real Madrid irashobora gutsinda kuko Benoit Gittens akivamo nabona tanaki Karim Adeyemi ntimufise
nta kindi kintu uvise wokora kugira ngo uje kubugora Real Madrid. Ahubwo rero kude chapeau ku musore yitwa Julian Brandt, kapiteni wa Borussia Dortmund, yerekanye ko ariwe mukinyi wenyene ashobora gufata icyemezo cyo kuguma muri match abandi bose basanga batakaye. kude chapeau ku musore yitwa Serhou Guirassy. Ako nawe yageze igihe aramenda atangura kubita taronade zo kwigwa. Serhou Guirassy ovide erega muri match Serhou connection yarafitanye na German Benwekitens bayikase, biba ngombwa yuko Serhou akina nimero 9 kuyongera kina nko winga, kuvuga ngo binjije mu defenseur bakina muri system yo kudefanda, uruhande rwo ku 11 rutakara. Vasquez acatangura kuba libre, atangura kuba ayere, aduga gashikana baro, akagaruka ku ruhande rwo tankomanzi ku ruhande. Sinzi ko abonye mu gice cya kabiri nubwo Vinicius Junior yatsinze ibisindo bitatu, ku ruhande yo ku ruhande rw'uburyo yari kwica ko Rodrigo na Vasquez niyo ku ruhande yari kwira vibra cyane gusumba handi. Yari yamaze koroherwa deje, yari yamaze koroherwa bakwema Benwekitens. hari rero bivuze ngo akantu k'umumenyereza muri zino za Ligue des Champions kuri equipe karakonta. Real Madrid nimba ari nziza uno munsi no gisigura gute? Yaratwaye Champions League zitatu iri kumwe n'umumenyereza ntemera Zinedine Zidane, ndamuharura nk'umunyabwoba. Gusa n'umunyabwoba azi ku navuga ngo kujera ivyo afise. Yashoboye kunywanisha vestiaire ya Real Madrid iri kuracana hamwe. Yavuga ngo ari vestiaire isizwe na Jose Mourinho, isizwe na Carlo Ancelotti. Vestiaire kuri Jose Mourinho yafashe vestiaire igira na samukere mu mugabo witwa Rafael Benitez yaraje gusohoka. Umugabo yitwa uribuka kuri Jose Mourinho abantu bitwa nka Cristiano Ronaldo na Sergio Ramos ntibacana waka. Mugabo Zinedine Zidane yarinje bamenya ati hinje mu stade dusumba izina. Ko vyugenda ko nubwo Cristiano Ronaldo afise Ballon d'Or 5 hariyo respect agomba kugirira Zidane. Zidane nacishura ku managing abo bakinyi beza asanze acaba afise pio imwe yo gufasha gutwara Champions League zitanu ntihagire bayitone nka Cristiano Ronaldo. Kuko nimba maze kubona mukinyi aheza izi nkino za Champions League bakina inkino 13 kugera ushike kuri finale, agaheza inkino 13 afise ibitego 17. C'est pas n'importe quel joueur. Yari Real Madrid yatwaye bijya bikombe kubera ifise abakinyi beza, no pa kubera ifise umumenyereza mwiza. Mugabe Real Madrid no munsi iri kwituma abantu babayitone. Si Real Madrid ifise Vinicius mwiza, ahubwo ni Vinicius mwiza afise Ancelotti mwiza do plus. Yego. Ancelotti mwiza ni wagize equipe nziza no munsi. Equipe ya Borussia Dortmund yisanze muri situation dushobora gutumamwo umugabo nka Pep Guardiola, dushobora gutumamwo Jurgen Klopp, dushobora gutumamwo umumenyereza tokakomeye, tukamubwira tugiye gukora akazi gakomeye. Kuja gukina igice ca kabiri na Real Madrid uzi ngo ivyo wakoze deja mu gice ca mbere ni exploit. Pep Guardiola yo gutsinda ibitsindo bibiri muri match ngo mugombore ko Nadrid nyumviriza kino kintu mvuze ariko yarabigomboye mu munota ibiri. watsinze ibitsindo bibiri, yarafise difference ya derby bari bavuye 4-3 abatsiba ugeze ku minota 88 ugeze ku minota 88 washizemo ikindi gitsindo, difference ya derby. Uyu mugabo yitwa Nuri Sahin yarakoze exploit ku buryo no wari gucatera urundi mumenyereza agacamubwira ati rero wewe tuguma tuguje ari iminota 45 iminota 45 ugenda uyijere nakazi gakomeye, mwumve ko bitari byoroshe. Raison pour laquelle nimba kara kazi gakomeye twagomba kubona reflexion ku rwego rwo hejuru kubijyana n'umumenyereza. Mu yandi majambo twaciye dusanga Nuri Sahin umumenyereza wa Borussia Dortmund yasabwe ibintu bigoye bivaye na niva afise no munsi, parce que bivyananiye benshi akagiye gatandukanye. Ikindi kintu gica kigaruka ku joueur rini nimba uri kurakina na equipe ya Real Madrid. Soma message ya Edouard Mike. Il ne faut pas abandonner. Nayibonye ngo ndafana Barcelona muri twebwe. Ucanga amafaranga asubira inyuma. Nje ndayifana ku mafaranga nayifana. Ku mafaranga je no ifana. Yatangiye kutwagiriza ngo je nawe turabafana ba Barcelona. Mfana Real kwera amafaranga. Mfana Barcelona kwera amafaranga. Ntayiraba yakubitemo. Mugiye kitari cy'amafaranga ufana Real. Imigwi yose ni iwacu. Amafaranga bafana imigwi yose. Imigwi yose ni iwacu. Komeza. Ya akantu rero nariko ndongerako twabivuze ku munsi weje turavuga ati Borussia Dortmund na Real Madrid bakina presque ibintu bimwe. Mugabo kubera ko Madrid bimetriza cyane gusumba Dortmund igomba kureka Madrid igakina. Kandi urabe ukuntu urukino rwagiye rurakinwa umwanya muto Dortmund yashobora kuronka umupira ikawukina, niwo mwanya babyaza umusaruro cyane. Turavuga igice cya mbere
erega ugiye no kuraba igice mbere ubona aba matire cadre bateye ni make uza gusanga ba concretije cyangwa se bakoresheje neza tumwe mu tugo tugera kuri tubiri twiza basabwa baronse mu yandi majambo iyo ukinya n'umuntu uzi ko mukina ibintu bimwe ariko abikurusha ugomba kuba decisive wowe umwanya wose uronse akajyo ugomba kubabyaza umusaruro niko Dortmund yakinye Dortmund ntiyayerekanye umupira cyane mugabo igihe cyose yaronka intervalle minota 2 cyangwa 3 kugira ngo yerekanye umupira yabikiraye occasion iri dangereuse yego ivyo babibamo mu gice cya mbere igice cya kabiri rero equipe kigarukana mentalite yo kuva muri match tugomba kujera match twatsinze tuzibire tuzibire tugomba kujera match twatsinze iyo mentalite mu gihe abandi bagasabwa twatsinzwe mugabo hitwemera ko dutsinzwe firimbi ya nyuma itaragira gute itaravuga umugabo yitwa ni naco nagiriza umugabo yitwa Nuri Sahib yagomba kuzana equipe kina wanashima gusumba uko bakinye igice cya mbere umugabo yitwa Jürgen Klopp yaraje muri equipe parce que igice cya kabiri yari yamaze kuba seda yaretse Madrid irisanzura areka Modric yinjira muri match kandi yari yamuje kwinjira muri match umugabo yitwa Jürgen Klopp yaraje muri equipe ya Liverpool azana system imwe rukumbi nemere mu mupira w'amaguru monami ndanka ubwoba mu buzima ubwoba ni bubi ubwoba burica mugako ariko ni utagira ubwoba naho sikisi umugabo azugizira rya Karanje yavuze ati parfois la peur est un sentiment positif mais aho gutagira ubwoba rimwe na rimwe ari byinshi ukora nabi mais pas toujours mu gutagira ubwoba byose ukora nabi ari igihe sinavuga ngo kutagira ubwoba mu buzima bifise ikimazi mugabo ubwoba mu gihe kihe hariho ubwihe cyo kugira ubwoba kubera wagowe n'igihe navuga ngo buri muri nzira irashe ugafatwa n'ubwoba ubwo rero n'uburaba umugabo Jürgen Klopp yazanye systeme akubwira ati ndugururukira unsumbije unsinde ndagusumbije ndagutsinde se tusinze kwigira ndakudefanda kuko Jürgen Klopp akora remontada kuri Barcelona iyo yari ku mugabo w'ubwoba amaze kuronga ibitsindo bitatu vya egalisation ariko uca defanda akavuga ati turindire kiza kuva mu rukino dukine prolongation mugabo niwe mugabo arafise iyo ico gitsindo kiraroyemwa arafise inyota y'ikindi igitsindo kiraroyemwa ninde kuva turorera umupira w'amaguru ninde arambonera Real Madrid kwikina jet defensive ntibibaho ninde arabona Barcelona iri kwikina jet defensive ntibibaho reka ndabwukubita Madrid jet defensive rimwe na rimwe ariko Champions League dufate bariko barakina na Manchester City ni wote turabifanya mugabo uzoraba Barcelona iri hako cyane defense ya Real Madrid bakoze imbere ya Manchester City uzorabe si defense za Dortmund uzorabe Madrid bariko barakina na Manchester City bazi kibarusha umupira bagomba kuyireka igatambaza umupira bo bakadopta philosophy ituma canke bakadopta novuga ngo tactique ituma baza kuronka intsinzi gusa mugabo hari igihe Madrid ishobora kuronka iminota 5 yitwa kariza kubifisa umupira mu minota 5 niyo baheza mu match ijya minota 5 baza kuronka muri 90 nimba Madrid iza kugira amahirwe yo kuronka iminota 5 iza kuba iri hejuru ya City mu ijana no kugwana baro ijya minota 5 niyo baheza mu match ku ruhande rwabo mu gihe uno munsi tuzi ko Borussia Dortmund bafite philosophique dag niki nibahaga ntibigera bemera yuko ivyo baronse bihagije sizi ko mubona abantu Afrika ukuntu ameze ubundi ibintu si Afrika yabitanguje sanze ariyo philosophe abadagi bafise umudagi si Reisi Doto Batre aragukubita akakunoza oya kawaida nakunze nimba wumva ko Real Madrid wayitsinze ibitsindo bibiri mu gice cya mbere nakunze kuba mbona na philosophique gice cya kabiri vuga ati ngomba gutsinda equipe nkayikura ko Bernabeu abantu bakabona yuko equipe yaheze nakunze kuba mbona systeme y'ikidagi ni systeme iryoshe cyane arabizi ngo ninda gutsinda ndakwararaza bano ngo ndagutsinze kimwe ndakwararaza abantu bose babone ko atsinze umugabo witwa Sahina ati la différence ni yuko hari abakinyi bake bashobora gukora nk'ivyo umugabo yitwa Vinicius akorera i Bernabeu abanza yemere ko yakoze amakosa ari we yishe match nta kintu na kimwe Vinicius yakoreye Santiago do Bernabeu cha miracle ahubwo miracle zakozwe n'uwitwa Nuri yicurukino Nuri watsinije Dortmund Real Madrid ntiyari gutsinda Dortmund nimba buri bari kuregaliza bivuga bisubire yambujije bitano vya Jean Nuri yaduhaye Madrid nziza mu gice cya kabiri paraporo yuko yari yayishe mu gice cya mbere haragera hano ubona reka rero twivugire ba Vinicius babaye beza kuko amakosa y'umumenyereza umwe kuko Vinicius kumusaba kuba mwiza mu gihe Dortmund yari kuba yabandanyije iba nziza kujya vyari kumusaba kudubla canke gutriple effort yari yakoreje mu gice cya amaze gusohora German Bendo we kitenzi
yishe match Umumenyereza. umugabo witwa Julian Rayson yamusohoye. Rayson aravuga ati mana yo mu ijuru uri mwiza ibihe nibihe. Mugiye mu gice ca mbere Vinicius. Mugihe Vinicius yari yamaze kugomba kugahunga gasoye ku nimero zibizibiri. Mugabo igima match bamaze kugasohora hinjiye muri cyane. Ubona avuga ati ndibufukame nsenge nshimire kocha ko nkuye mu mutima uri kutera nabi. Mana azana amafoto ducoke to ku magabo y'umugabo witwa Carlo Ancelotti nyuma y'urukino ati twahinduye system mu gice cya kabiri ati twaciye dukina igice kimwe bisubira twaciye dukina iminota 45 ya mbere myiza mbonye muri season woni Carlo ati ndibaza ko umugabo witwa Vinicius Junior azotwara barondo ati mugabo atari kuvyakoze kuri no mugoroba oyi vyakoze ko no mugoroba bimutuma azotwariye mu mwaka uza dutwara de champion mwaka urangiye tunatwara liga ati vyakoze kuri no mugoroba bitanguye kumugira umukandida kuri barondo y'uyu mwaka uza aya n'amajambo yiwe ati ndabonye yuko system ya bane batatu itakiri important cyane yavuze ngo système 4-4-3 n'est plus le plus important ce qui compte 4-3-3 merci beaucoup ati le système n'est plus le plus important ati ce qui compte c'est l'attitude des joueurs uko abakinyi babwirizwa kwitwara mu kibuga message abakinyi bajanye mu kibuga ni konta gusumba système bwa mbere aya n'amajambo y'umugabo witwa Carlo Ancelotti en fonction y'ivyo match yari imaze kuba kuko mu gice ca kabiri ico Madrid yari keneye no gutsinda match gusumba tactique n'ibindi none match bakwaje Madrid baje bari muri tactique yayo bajeje bafise Arda Güler mu kibuga bafise Daniel Ceballos bafise Kamavinga bafise Federico Valverde bafise ukarama equipe yajeje bafise mediateur gusa mu kibuga wocu sigura ngo bariko barakina gute turabana n'ingingo tactique arageregi ukayica ukavuga ati ari gupfa napfuye hakumu yashobora guca afata risk akavuga ati Rodrigo nariko ndahindukira nkabona katacu yomfasha na Kamavinga ni muze City yamaze gutwera imina mugerageze equipe igaca yica system kavuga ati ubutwebwe system n'ibindi bigiye bitandukanye navyo dukeneye gukina umupira tukaronka intsinzi tuganire ku ngingo ya nyuma kuri rino rukino mbere ko tuzarira mu bigira bibe mu mugoroba tuganire kuri Vinicius Junior ariko nsabe Juma baza ko rukarino foto yiwe hano kuri YouTube tumuvuge tumubona agasore katsinze igitsindo ca nyuma karakura agapira aravuga ati iyo choice nanje nta kindi kintu nari gukora Juma mfashije neza foto shawi naje nari kuyikura nabari kumbwira ati tuguha rouge direct nayikura gusa Mbappe